nashoboye no kwicara kuri toilette nta kintu nakimwe ashoboye kuza ndamuhagurutsa nanje izo nguvu nazo ndonka naho ko abana babona nibatora sivyo. Rero je ndabwiye madamu waba nyine wabakenya ndabwiye ati je ndahejeje sivyo, nyimba mujana hehe, nyimba mukora iki, je navyo nshoboye nta kumugwariza ngaha nta muti ntaki. Madamu avuze ati baraza kumudugana kuri office, kubera byo kuri office agume kuri office, ko na madamu avuze ati kubera yopfira ngaba bavuga ngo je ntacyo ndiko ndakora, kandi ngo madamu abwira mutaburi titiki turaza kumudugana kuri office tugende tujanye hama kuri office nyimba agumizaho, nyimba baza kujana kwa mugamba, nyimba baza kugira gute wenda aza kugira ukuntu bimeze, ariko ntaco shoboye nukuri nguvu ziwanje aho nayiko ndakoresha nahanyene, kuko se umuntu ayika afata umuti, se umuntu ayika afata iki, kwicara kuri toilette uno musibirazi kugira ngo ndamukure muri wese nuko hagize umumama ari hano agira ikigongwe arazana mu nterutse. Umva rero navyo ntushobora kandi nawe uravyumva. Rero niba mujana kuri office tukagendayo ico bakora nyimba bafata kumujana kwa muganga, nyimba mugumize kuri office mukaje nabwiye akamugarukana no hasi ndi naho usura kuraba bamukurikirane bunyene. Hano mbonye ifoto ziteye ikigongwe nje mpitamo kukurondera kugira ngo ndakubaze, mbonye biteye ubwoba kubisanzwe. Gituma ndahamagaye rero nagira ngo mutubwire mudusigurire ivy'uyu muntu bigaragara ko amerewe nabi, nubwo atavyo muratubwira vyinshi ariko mu bigaragara biraboneka ko bitoroshe. Yego byagize mutangiye kutwibwira hanyuma mugaca mutubwira rero ivy'uyu muvukanyi. Kibonirwa James Silas Ndagijimana. Hama uwo muntu nkaba nkoraho ya mu gisagara uwo yavuyemwo niho nkorera imirimo misi yose. Ego ni mu ntara ya Bubanza, komine ya Gihanga, zone Gihanga, Korine Kizina, Mutumani Kizina. Ego ati bimeze gute rero by'uyu muntu? Hama uwo muntu yitwa Irankunda Mari. Akaba yari muri babandi bagiye gushakira ubuzima hanze, akaba yarungitswe n'ikigo citwa Ntuzeya Alisalama Office. Nyina wiwe yitwa Niciteretse Matilda. Se we yitwa Sanzuguyimo Jonas. Ama nyene ikigo camurungitse yitwa Pascal, bakaba bakorana n'uwitwa Obed Irakoze. Ego wari umufashije nko kugenda muri bajya abantu bafasha abantu babajana mu ma office, n'uwitwa Osikari mu mwanda kurungikira mu mafoto yiwe. Ego umuntu yararembye ewana nta n'ubuvugizi, ibintu umva biri grave. No kuvuga ararembye kandi biraboneka. Yavuye mu Burundi ryari none? Kuva mu Burundi ni yagiye inyuma y'iko umunsi mukuru uvuyemwo muko kwa mbere, hagati yo kwa mbere no kwa kabiri no yagenda. Umunsi mukuru no kuvuga ari umunsi mukuru wabaye w'abayisilamu, bashaka ngo barindiriye uhere kugira bace bagenda. Ego umunsi mukuru wose, umunsi mukuru utawugurira Idi. Sindabizi neza ariko mugabo urumva yavuyeho mu hagati y'ukwa mbere no hagati y'ukwa kabiri cyane mu kwa kabiri. Hagati y'ukwa kabiri kuko ntari kuva shika yaciye arema nta kintu yakoze yo. Nta makuru ntabwo twabimenyanye ibintu usanga ari Imana igomba gukiza umuntu. Ego none ubu umuntu yo kugira ngo umuntu amutore ahari yo mutora gute? Ubu ari hehe? Urumva cyo kuko mwumi aho yahora akora bagumije ngaho, hanyuma haragira igihe bamujana kwa muganga, ntibajanye kwa muganga bakabura indwara, yenu yasinzikara amazi arakama mu mubiri, kumva yaguma ati arasize ibintu byamufashe nyene, none ko kumwe harimo ibintu inyegeje ibindi inyuma.
hanaca uwundi umuntu nzega umumere ni ibintu ntakuronke sinzi ko abyumvise. Dada ni gutura umeze neza mu mugwayi wanje ndabona kweri ndabona ni hatari nashoboye no kwicara kuri toilette nta kintu nakimwe ashoboye kuza ndamuhagurutsa nanje izo ngufu nazo ndonka hako abana babona nibatora sibyo. Rero je ndabwiye madamu abanyine abakenye ndabwiye ati je ndahejeje sibyo, nyimba mujana hehe, nyimba mukora iki, je nabyo nshoboye nta kumukoriza ngaha nta muti nta haki. Madamu avuze ati baraza kumudugana kuri office kuravye kuri office agume kuri office ko na madamu ati kubera iyo fera ngaba bango je nacyo ndiko ndakora kandi ngoma ndababwira mutabiti tiki turaza kumudugana kuri office tugende tujanye hama kuri office nyimba agumizaho nyimba baza kujana kwa mugamba nyimba baza kugira gute wenda za kugira ko bimeze ariko naco shoboye nukuri ngufu ziwanje ho nayiko ndakoresha nanye kuko so umuntu ayikafata umuti umuntu ayikafata iki kwicara kuri toilette uno musibiraza kugira ngo ndamukure muri wese nuko hagize umumama ari hano agira ikigongwe arazana mu nterutse umva rero cyane tunashobora kandi nawe uravyumva. Rero niba mujana kuri office tukagendayo ico bakora nyimba bafata kumujana kwa muganga nyimba mugumize kuri office mukaje nabwiye akamugaruka no hasi ndi nawe usura kuraba bamukurikirane bunyene. Iyindi nayo kandi akaramuka ndaza kubwira nitwa mujana kuri office icyo bafasha akaramuka avuga ko mutaburitse indege nayimvuze nti batuma mugure pija pampese binini ino naho na pampese me batanga ni makugure kije kato cyose naho kiri mwijana na akaramuka ataburiwe indege urungika amahera ashobora gushikana kije pampese kuko nashaka kuzicara mu ndege atambaye pampese kubaga kina muri toilette mu ndege je sishobora kutomukura hasi mudamujana mu toilette nibizokunda canke bishitse bakamurukira wenyine ategetse kugenda yambaye pampese sivyo uko no ndabona nitwaja kuri office akena toilette ndi yaranje akiyonona ndi yaranje mukaba hageze kahaguruka mpaka pampese iki abantu bakuze. Urumva aya sina yakotemo nta nivyo turamukurira ikintu mitanye na mata ubu twicaye kuri office na mata mitanye akukwa amahera indwi sivyo ayandi mahera ajyanye yaduhaye 40 kuri abise ngo barakatakata aracari ngamwisha koshe imba tumujana kwa muganga nyiba mushira mu bitaro ntavyonze nugira mushire kwa muganga Maria ndiko ndarira ko umuntu ariko n'Imana mu juru yonyene bikore nukugira bemere kumushira mu modoka bamutsa nino bari banzi ngo kumiza mu nzu tuzomazana itikataye aho rero babashaka agume ngaho niyapfa boroherwa baje guhamba batari ko barona n'amahera yabuze nababwiye ati narize ndabwiye ati nigikunda ni mu mujane cyane usura kura ni mu mujane kugira ngo biko mo kugira icyo bamufashije kuri twicaye kuri office sinzi rero turarindire ko ajana kwa muganga wino nawe urabizi ino ntangora bagutora zari kuba byiza bamuzanira itike hama kireke pampase rakenewe imbuto zose yarasotseko yasoni twari twagutse yarahetse yarakeneye pampese kuzarambara. Biragoye mbo hano rero ndashaka yuko mumfasha no kuri musobanura dukurikiye ibijanye n'izi audio twumvise. Ego urumva uwo mumama ego umundi yagiriye impunzi y'ubuntu hagimari igombiye gucitsa umuntu uri kubigenza no mama hanyuma aharenganye sinavyumvise n'undi nyine ari hariya n'uwundi ariyo n'uwundi hanyuma acamubona acamugira ikigongo naho nyine kumuha byabaye intambara agenda kumutabaza kuri office rero ngaho reka ukuntu kujya kwa munikiye umva ntajya isaka umuntu amata n'utuntu tuntu nyene umva no kuja kuri kandi beze cyangwa petit beze umva birangirira ngaho nyene amiracha amujana aho yari kadusobanura uko byagenze iby'uburyo niwe yacamujana amuta ku biro ashaguma hararindira buye bigiye kugorana acamujana kwa muganga bacasanga hamaze kwa ntuzi ya desitation yo gukama amazi mu mubiri acamutera ntuzerenje kugira
amazi yongera aboneke mu mubiri umva nta n'ubundi butabazi ni ibintu biri ngazi n'utuzi n'ibiriko birabavye none mwaragiye ku kigo cy'amurungitse ganshuti ku kigo nk'abajya abantu babashakisha ni umuhadafatika ko n'abantu musanga abantu b'amanyamanyanga ku biro nako ko duprefa oja yejo mugabo naho nyene abari hari abaratabaje ntacyo bakoze abari barajanye bajya abantu usanga ko twaba babaye mu magroupe baratabaje nyene bamenyesha bari mu Burundi mu ma office yo office nyene ntacyo bakoze ahubwo baca bangupa manje muri mwe wavuze ko yitwa nde uyu yitwa Ntuzeya Irankunda Mari nyina yitwa Icinteretse Matilda se yitwa Sanzugwimo Jonas usibye ko mutaraja kuri office mugabo aho office ikorera urahazi ni Bujumbura wowe bahe jewe mva ku musenyi mugabo nsanzwe nkora akazi ka misi yose mu kizina nyene kwiryo barabara nyene yahora bako kwanye uyu yari yubatse oya ntiyari yubatse bari babandi nyene bagenda bikanka bikagorana okay igitonda kubaza ivyo mbashaka kugira numve ko afise umugabo canke mama canke papa bashobora guca bakurikirana case yiwe vyihose nyina n'umuntu w'umukecuru nyine ashaje nta n'imbaraga nawe nyine urumva cyo vyubana none nk'ubu nkawe ntibo bikora nkuko biteguye ukazozinduka yejo ukagenda kuri office ukabasaba passport kandi atavyo gufyina birimo passport yiwe photocopy yiwe no yirondera mu mawire nyene bidusanga umuntu akiva kuyirondera no bicukumba nka bironka mu mawire iyo ndayishaka gose urumva ushobora kubikora no bukayimpa ubu mfashije gose kandi umwanya cyane maze ndayironde ndayishakiye sino yibura aha no kuvuga ngo ndakurindiriye ko uza kuyimpa wari kugerageza ibi byose bakoze ukabikora bamaze kuyimpa kabisa ukazizananye n'izi foto izananye n'aya majwi n'iki byari kumfasha cyane kandi uyibonye nta n'impamvu yo kwiguje Bujumbura turashobora nyine turagerageza uburyo tubigenza nyuma turabe ko byokunda kuko urumva Bujumbura bumva ko batabaje vyanse mugabo kameme ntivyumvikana ibi bintu reka ndayisabe ndayica kambo ndayibura nukuri yisabe turabe ko uyu muntu yotabagwa ntivyumvikana vraiment ego nivyakunda ukayironka uze gucumbwira ko wayibonye ucuyimpa uzobukoze sawa kandi ku nguvu z'Imana warataha ntivyumvikana ko umuntu yopfa kandi bamaze kumenya ko agwaye bamaze kumubona birateye n'ikigongo ahubwo abantu twarabaye n'inyamaswa harimo ibintu by'amafeyi urayibona ni ibintu bidasobanutse ingwara ni ingwara nta bindi ingwara ni ingwara burya nta n'ikindi ingwara nta nsobanuro yayo uko yaje kose ni ingwara umuntu agwaye rero nk'uyu ni badashobora kumuvuza urumva ko batari kumuvuza canke bamuvuje bikanka baramutahana kandi ni Murundi kazi abwirizwa gutahanwa mu Burundi ibi bintu ndazi ambasade niyabibona iraza kugira ikibikoze kuko biri kose mfasha uzobukoze umpe passport ndayica kambure sindayibura ndavyizeye uca umpamagara straight away ntuze kwiriga wandika message uca uhamagara nza gushaka kuyitaba
sawa murakoze. namwe murakoze. Erega burya hari igihe umuntu ariho vugana ziba kweri ni nkaho uvuga iki kabisa tutabeshanye. Je byanango ukuntu novuga ndabuze n'ivyo mbaza uyu muntu kuko ibi ni ibintu nyene bigaragara yuko abantu mwese muzi ko mwaciye kuri iyo ofisi yambara zije uniform mubonye mumfashe mumbwire iyi ofisi ahiri muce mu nimero z'umudeje waho muzoba mukoze. Murabizi ko mwebwe dukorana neza cyane mwe muri Arabia Saudite atari mwe muduhaye nimero ngo dukontakite abantu ntibyoroshe, ariko ndabasabye mufatiye kwizi uniforme mubonye yambaye muce mumbwira ofisi yamurungitse muri Arabia muzoba mukoze. Nta byinshi numva navuga inyuma yo kubona kino uyu amafoto y'umuntu usibye ko ahubwo icyo twonyaruka cyane ariko uraba uburyo twomuramira nimba bikunda. Nta kindi numva navuga n'ukuri. Ndabashimiye abantu muca mumbwira ibijanye n'uyu muntu byihuse. WhatsApp murayizi niyo nyene yanyu sininda kuyisubiramwo nozo hava ndanaroha ndazi ko muyizi. Murakoze.